kumviriza Kaduza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu namwe bagenzi bakunzi b'ikiganiro cacu Deutsckurs. Ikiganiro mumaze kumenyera mutegurirwa n'ikigo cyo muri kaminuza y'u Burundi Centre multiculturel allemand mugashikizwa na jewe Paul Ndayihereje. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu kiganiro canyu. Kuri uno munsi tugiye kubandanya twihweza ico bita muri structure grammaticale, muri système grammaticale y'ikidagi, ikintu bita modal verben. Iyo structure grammaticale bayita modal verben. Mwavyumvise verben, c'est la forme du pluriel, il y a le mot verbe. Das Verb, pluralforme die Verben. N'umurwi rero ufise ibiwuranga nkuko ariko biri kubijanye n'imirwi yose y'amajambo tumaze kubona nayo tuzobona. Nkibutsa ndengana yuko urwo rurimi baruciyemwo imirwi 8. Uno munsi tugarutse rero ku murwi wa verben. Mu murwi sous-groupe niko novyita modal verben. Umurwi wo hejuru ni ururimi rw'ikidagi. Urwo narwo rugizwe n'amajambo, amajambo y'ubwoko gramaticale atandukanye. Muri ayo hari akarorero article, nomen, pronomen n'izindi. Hakabamwo rero n'uyu murwi ugiye kuba au centre de notre entretien, ariyo umurwi bita verbe. Ururimi, amajambo bashize mu mirwi, umurwi wa verbe. Muri uyo murwi w'amajambo bita verbe hariho d'autres sous-catégories, sous-groupes muri uyo murwi nyene w'ama verben, niyo bita modal verben. Modal verben nguko biri rero. Uyu murwi bita modal verben uri mu murwi munini bita verben urafise ikiwuranga n'amajambo. Pour être précis, il s'agit de verbes zifise ico zihuriyeko, arico gituma bazisize hamwe bakazita izina rimwe. Nivyo rero tugiye kurabira hamwe. Ayo majambo nayahe n'amaverbe, arangwa n'iki, asigura iki, mbega cane cane bayakoresha gute. Forme de ces mots verben, duce turaba leur système de conjugaison, kuko mugume mwibuka les verbes se conjuguent. Die Verben werden konjugiert. Un verbe, un mot, pour avoir un sens et une forme, doit être situé dans un contexte. Donc, doit être conjugué. Turaja rero kuraba ingene ayo majambo, izo verbe bita modal verbe
ingene ziba conjuguées, donc leur système de conjugaison. Mu ntambwe ya kabiri turaza kwibukanya ico ijambo rimwe rimwe, un verbe imwe imwe yose isigura. Mu ntambwe ya gatatu turaza kurabira hamwe ingene ururimi rw'ikidagi rwifashisha ayo maverben. No kuvuga iki? Comment se positionnent ces verbes une fois qu'ils sont conjugués. Mu yandi majambo, une fois qu'ils sont dans un contexte concret. Zikora gute? Ivyo bita Wort. Stellung. Wort ni jambo, Stellung ni position. Comment ces mots ou les éléments constitutifs d'une phrase zirimwo un modal verbe ingene ziba agencé pour avoir et la forme et un sens grammatical correct. Ngizi ntambwe zitatu rero tugiye kuraba. Reka rero twibukanye ayo majambo, ces verbes qui constituent un groupe yayo izarizo. Aha ndabibutse yuko ari umurwi, un des rares groupes tuzi nizo tuzokwiga mu kidagi, aho umuntu ashobora kuvuga yemeza ati uyu murwi ugizwe n'amajambo angana gutya. Kuko duhereye hejuru biragoye kwemeza ngo ururimi rw'ikidagi rugizwe n'amajambo angana gutya. Hariho ibitigiri batanga bitandukanye selon les sources. Mugabo kubijanye n'uyu murwi wa verben particulièrement modal verbe, ndashobora kwemeza ngaha yuko igitigiri kizwi. Il s'agit ici de 6 verbes. Nirivuga n'amavuga atandatu. Ayo nayo naya können ni verbe imwe muri izo zitandatu. Können. Irindi rivuga rikurikira ni müssen. Müssen. Können, müssen. Iyindi ni dürfen. 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 Irivuga rya kane ni wollen. Wollen. Irikurikira ni sollen. Iyindi ariyo ya nyuma ni mögen. Au niveau de leur forme, ngizi rero za modal verben zitandatu zizwi izarizo. Können, müssen, dürfen, wollen, sollen na mögen. Ni zitandatu nguko nabivuze. None ko tubonye izarizo, tukabona ingene zandikwa, tukabona leur forme, reka dutandukire ku ntambwe ikurikira tumenye ico imwe isigura. Naho zisangiye umurwi zirafise ikizitandukanya, c'est entre autres leur sens, leur signification. Arico bita Bedeutung. Nukwama imisi yose tumenyera la distinction entre
die Form, la forme, und die Bedeutung. Die Forme, c'est la forme. Chaque mot irafise ingene yandikwa, n'ikibiyigize n'ibiyiranga. Mugabo au-delà de ça, il affiche un message que son mot véhicule. Bedeutung. Können isigura iki. Können ni gushobora. Pouvoir. Gushobora, ça peut être ikintu ushoboye physiquement. Guterura intebe. Ikintu ushobora techniquement warize kunyonga umuduga, koga, guteka, canke ururimi uba warize. Urarushoboye, urarwumva, uraruvuga. Können ni pouvoir. Pouvoir physiquement, intellectuellement, techniquement. Iri vuga rikurikira ni müssen. Müssen ni avoir une obligation. Ni devoir faire quelque chose. Kubwirizwa, kurangura iki canke kiriya. Amasaha arageze, ndi umwana yubaha abavyeyi agasonera amasaha bamuhaye yo gutaha, ya saha igeze mvuga nti harageze ko ntaha. Nukuvuga iki? C'est une obligation par rapport aux instructions ou ivyo abavyeyi bansavye. Canke ngiye ku gikorwa cy'indanga iminsi yose, harageze ko nja ku kazi, nkoresha mission. Harageze ko mbwirizwa, yasaha irageze imbwiriza integeka gukora iki canke kiriya. Dürfen ni être autorisé à. Aha hantu kirazira kuhaca. Aha amategeko agenga ibarabara arambuza kuhaca. Ich muss donc sinshobora kuharengana. Mugabo vyongeye ndabonye ahandi nshobora guca mbere ngomvye gushobora gusigaho umuduga. Harya kirazira, sintegerezwa kuhaca canke ko haparaka. Mugabo ngaha ndarekuriwe. Dürfen ni kurekurirwa kurangura gukora ikintu. Wollen ni ubushake, kwifuza. Ndifuza iki, ndashaka iki. Sollen ni gihe ari impanuro. Impanuro iyo umuntu azi icyo avuga. Ngiye kwa muganga, muganga azombarira ibyo mbwirizwa gukora, ingene mbwirizwa kwitwara. Ndiko ndasubiramwo rero izo rekomandasiyo za muganga, sigwanje naho zindaba. Nzokoresha sollen kuko nicyo mbwirizwa gukora ndakirangiwe n'ubizi. Canga kandi karorero, numvise inkuru mu radio canke nabibonye muri televiziyo canke nabisomye ahantu, nkaca ndagusangiza iyo nkuru. Inkuru si rwanje,
ndiko rero nkoresheje iri sollen mba ndiko ndakubwira inkuru mugabo ko nzi iyo yavuye mugabo jewe je n'assume pas iba yitabayo ndayiguhaye ko nayumvise canke nayisomye. Iri vuga rya nyuma ni mögen. Mögen novuga ko ari un cas particulier kuko ishobora kuba modal verb niyo tugire turabe nga ishobora kuba n'ikindi, ishobora kuba n'ikindi de par sa nature ishobora kuba ivyo bita full verb, no kuvuga ni irivuga ryikwije. Muca mwumva icyo ngomvye kuvuga ngaha yuko irivuga ryikwije dans le cadre y'ivyo turiko turi. Ngizi rero les 6 verbes bita modal verb qui font partie du grand groupe de verbes ico zisigura. Reka turabe rero ingene basikonjuga kuko un verbe n'a de sens, n'a de forme que dès lors qu'il est conjugué. Reka rero turabe ahanini au-delà de leurs formes différenciées variées, leur système de conjugaison devrait attirer notre attention. Ehe namwe, ich kann, ich muss, ich darf, ich will, ich soll und ich mag. Nguko uko ces 6 verbes, uko ces modal verbes, uko ari zitandatu ziba conjuguées à la première personne du singulier, caractérisé par personnel pronom ich. Ich kann, ich muss, ich darf, ich will, ich soll, ich mag. Vyifashe gute à la deuxième personne du singulier, caractérisée par du. Du kannst. Du kannst. Du musst. Du darfst. Du willst. Du sollst. Und du magst. Voilà la forme ou les formes à la deuxième personne du singulier des 6 verbes bitamodal. Du kannst, du musst, du darfst, du willst, du sollst und du magst. À la troisième personne du singulier, sie, nkuko mubizi canke es. Es kann. Es kann. Es muss. Es darf. Es darf. Es will. Es will. Es soll. Es, sie mag. Voilà pour ce qui est du singulier. Wir. Wir können. Wir können. Wir müssen. Wir dürfen.
wir dürfen, wir wollen, wir wollen, wir sollen, wir mögen. Voilà pour ce qui est de la première personne du pluriel. Qu'en est-il avec la deuxième personne du pluriel? Ihr. Ihr könnt. Ihr könnt. Ihr müsst. Ihr dürft. Ihr dürft. Ihr wollt. Ihr sollt. Ihr mögt. Ihr könnt, ihr müsst, ihr dürft, ihr wollt, ihr sollt, ihr mögt. Et enfin, la dernière personne, la troisième personne du pluriel. Sie können. Sie können. Sie müssen. Sie dürfen. Sie wollen. Sie sollen. Und sie mögen. Voilà présenter les formes de conjugaison de ces 6 verbes modales, verbes aux 6 personnes que nous connaissons. Maintenant, concentrons-nous. Interrogeons les formes de ces verbes conjugués. Et qu'est-ce que nous constatons? Ibuka ingene twize le système de conjugaison. Nivyo hariho des variations au niveau des formes, mais de manière générale, nimurabe neza abafise amahigwe y'ukubona ngaha. Dufashe akarorero ka iri vuga rya mbere, können. La première personne du singulier ni ich kann. Müssen, ich muss. Utabizi, udasanzwe wizi, nta kintu na kimwe ufatiye ku byo twari tuzi, ubonye iki kintu ich kann, ich muss, ich will, ntushobora kwiyimagina ko iki kintu ari une personne de conjugaison. La première personne d'un verbe yitwa können. Kuko ushobora kuba tante yo kuvuga ich, nkuko tubona les formes za zindi zose zifise Stamm und Endung. Stamm und Endung. Urashobora kuba tante wibutse kommen, lernen, ich komme, ich lerne, sprechen, ich spreche. Urashobora guca ufata uti reka rero mfate la forme de Stamm, la racine, aba ariyo nandika. Donc urashobora kuba tante yo kuvuga ich könne, ich komme, hari et à la fin, qui est la caractéristique de la forme de conjugaison à la première personne du verbe kommen, et renseigne que le verbe en question est conjugué à la première personne. No, nico kimwe no ngaha, müssen, puisque müssen ariyo la racine, le radical, urashobora kuba tande ukavuga ati ich müsse. Mugabo oya, ntuvuga ich könne, ukabivuga zoba ari kosa. Ich müsse, oya, ntubivuga. Canke ich dürfe, ni kosa. Ich wolle, ni kosa. Ich solle,
nikosa, ich möge nikosa. Ngubu rero ubudasa nyamukuru. Utazi ces formes de conjugaison, utazi izi forme de conjugaison, urashobora rwose kwihenda ukagira ikosa gramaticale assez sérieuse. Tubandanya. Du kannst, du musst, ni kwa kundi nyene, vous ne faites nulle part référence dans la forme ya radicale. Ubandanya wubakira kuri ya forme ich kann, du kannst, ich muss, du musst, ich darf, du darfst. Évidemment, nous avons dit endung st à la deuxième personne, qui est tout à fait normal, ça renvoie à la deuxième personne du singulier. Er, sie, es. Forme aussi intéressante. Er, sie, es kann. Er, sie, es muss. Kuri, on s'attendait à ce qu'il y ait un T qui caractérise la forme de la troisième personne du singulier. Oya, tel n'est pas le cas. Ahubwo, nous avons une forme identique à la première personne du singulier. Ich kann, sie, es kann. Ich muss, sie, es muss. Ich darf, sie, es darf. Et ainsi de suite. Donc, la première grande caractéristique de ces verbes modales dans leur système de conjugaison, nous que la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier et la troisième, c'est une forme toute particulière que vous devez connaître. Kukutayizi urashobora kugwa mu mutego. Nuku nta kundi. Zifise une forme, si vous voulez, loin de ikintu bita racine radicale qui normalement dans le système de conjugaison des verbes se répète. Bien sûr, rappelez-vous, il y a quelques exceptions, notamment à la deuxième personne et à la troisième, où nous avons parfois aussi changement de voyelle. Mais sinon, la racine, elle est reprise dans sa forme. La deuxième autre grande caractéristique du système de conjugaison de ces verbes, nous avons une forme identique à la première et à la troisième personne du singulier. Nahusanga e nguko dusanzwe twarabibonye yerekana ko le verbe en question est conjugué à la première personne. Et nichisigura. Este, c'est la deuxième personne. La troisième se caractérise par des endung T. Sie kommt, sie es lernt, sie es kocht. Mugabo nta hantu ngaha namwe twabonye à la troisième personne du singulier di endung T. Ngizi rero les grandes caractéristiques qui font finalement la différence au niveau de la forme quand ces verbes modales sont conjugués. Les trois premières personnes, première, deuxième, troisième, une forme particulière que vous devez connaître. Et autre chose, c'est l'identité de forme entre la première et la troisième personne du singulier. Ngiki ikiranga ces verbes uko ari zitandatu ingene ziba conjugué. Reka niyo twasubira kundwi iza tuzoraba twihweze mbega zikora gute iyo bazikoresheje dans un contexte concret. Quelle est leur place? Reka dusezerane ngaha ndabifuriza ibihe vyiza nkavuga nti naho bukeye Imana ibazigame. Kazoza FM, be your own boss.